Abo barimyi bo mu ntara ya Ruyigi bamenyesha ko ivyo binyabwoya bimaze indwi zirenga zibiri biteye mu mirima yabo. Isoko ryacu aho muri iyo ntara rimenyesha ko amakomine 3 ari yamaze gusinzikara cane. Ayo nayo ni Kinyinya, Nyabitsinda na Gisuru. Uno murimyi yaganiriye na RPA aratubwira ibitegwa bibangamiye kuruta ibindi. N'ubunyabwoya busa n'ubwirabura buto bw'amazi mirima, umuceri burarya bugatema, ibiharage buratema, uburo biratema, imirima isigaye igaragara kweri. Abo barimyi basaba kuronswa ifashanyo y'imiti bakoresha mu maguru masha kuko ataho babona bokura uburyo bwo kuyigura narirya basanzwe bugarijwe n'ubukene bwokora amakara bugata. Abagronome leta yasizeho ntashobora ariko radufasha turiyaranja nyene ku miti imwe nka perepere n'imiti idashoboka nyene ubwira twariko twosahiriza imirima ariko imirima vyase twarimije amafaranga tuganye mu ngurane twasaba ko leta yoduha ubufasha ikaduha imiti yo gupompa ubwira ntiturabe ukuntu tuzopfa dukomoka nk'uko twari tumaze iminsi mu kiza gikomeye c'inzara twagerageje kurima ariko ubu bunyabwoya nabwo buratugeramiye. Mwomenya ko ivyo binyabwoya bimaze kugaragara mu ntara zirenga 10 kuri 18 zigize igihugu.